Okay. Uno munsi niho nakwiza ibihumbi majana 4 kuri Facebook. Juste ndo wa kabiri havuye Natasha Ranamba. Afisa aba followers benshi mu Burundi. Washizemo najya abandi ba star ba Naniri ba Dramati ba Sabi Satubi kugira anshikire yo asigaje ibihumbi jana. Kugira gushikire wewe. Kugira nshikire kuba followers ba Facebook. Kandi yo bataza kuntwara igihe YouTube ya mbere. Numba ndabarusha babo. Warayidandaje ntabwo wari cabona. Warayidandaje. Haraho wasinye wewe. Sinijya gusudanaje urakunda kudandaza ama YouTube bro nayidandaza nkaba nkikenye. Urakenye rero washikiye muri hotel ni bro. Sadbi uramusumvye undi mustari wobusumvye akumbura ba followers. Ba followers. Bivana n'urubuga. Ubwo ari tuje kuri Facebook natanguranye niyo nkoresha page. Facebook Natasha ndoshi 40 kwa Natasha afise 40. Wa kabiri ni jewe. Wa gatatu ni Ediso. Wa kane ni Satbi. Satbi uramusumvye. Agenda barusha. Wa gatanu Nabana. Wana warabizi rero yafikiyanga na Juwa. Na Satbi arajoka muramuzizi yabo. Na Juwa. Ndazi nubu no kwereka ari mu bantu ba My Felistas kwarabize imvuga za none ndupostinga nama ndamugendera hano mako muhiri wiwe. Jeni jataraza kubera ndumye no mugabirira iki. Ariko wacha makiki caguhaki. Juste ndiko ndakubwira yuko ya iyo kwanza mu bakinyi ba cinema na ntuze ya Mr Sami ari mu bantu ba following cyane kuri Facebook. Aragusumvya wari. Oya. No mwana aracavisa akazi kare no so mwana ariko arakora bro. Gusa jewe je natanguye cinema nakoze cinema nkorera kuri channel yanje nakorera ku mbuga zanje. Mr Sami yariko bakuke Indundi TV wibuke ko Mr Sami yarakoze attention cyane go no mu wake kubera yafashe umwanya munini akorera abantu je nanje nizamuye nikorera niwe wiyubatse guhera nico gituma bacu bagira jaruzi kajya gacano barakarya warakadana bro yabana kariye jewe ibyo tuvyihoze yabana rakariye ntuburi ku television ntariko ndanywa n'amazi bro ndumye ngariya kitu cha kufanya bro. Joaquin Smith ariko ntihabura utuntu na dutatu bukumbuye kwa Kelsey Adnet none bro wokumbura umugore wabandi gutike baramujanye mu ne warihe gasha jewe nari mu bintu nari najanye abantu wari wajanye bamujanye bro. Listen, let me tell you something. Ikitari chawe urakireka kikagenda cause what goes around comes around. Kandi kindi nacho if you don't agree kurekura ikintu runaka ukunda bisigura ko no kwakira usanga bigoye. Rero kugira ngo tworoherwe kwakira bisaba ko turekura turatanga. Rero ujya ni nk'umukobwa wanje kuko wamutwaye yamubonye muri cinema ya ego niho arambaza bimeze gute ndabahuze barandiha yanje ndabaraganisha ubu bari kumwe n'umugore n'umugabo urabasezerana. Igozani TV, Igozani TV, wikurikirane. Nuko tuba tuhari umusatirizi mbadahari nkuko mamubizi ko reka namanze ndabaramutse mpereye kuri mwebwe mwese maze kudufyondera handitse subscribe cyangwa s'abonner nibazi ko nta muntu akurikirana umusatirizi abataradukorera hajya ahantu cyangwa hadufyondere. Turi rero mu gisagara ca Gitega aho twatewe iteka numwe mu basita yakumbure batumye kumbure ruguru obahabona mw'impano itandukanye. Ndagusuhuze bro ku yindi ncuro nibaze ko atamurundi canke umurundi kazi akurikirana amareresiki y'abarundi atakozi. Karibu cyane kandi mu gisagara ca Gitega. Murakoze cyane. Daboro nahora numva izina gitwa Musatirizi. Musatirizi ni giki? Musatirizi ni giki? Ni giki. Ariko cyumva ko harimwo irivuga gusatira. Gusatira rero gusatira haro gusatira ubuzima no gusatira igipolisi no gusatira gasho. Je n'ibintu bitatu abantu no gusatira gasho. Navyo urumva ko orege igihe hafunga bakunda bavuga ngo umubajije ngo uri he ngo shango ngo ndashasatiriye hahandi umva baca umva hari hamwe mu gasho mu mpimbi none wowe wasatiriye iki? Je nsatira mu biganiro aho ngena ndasatira abanyempano nkamwe kumbure mariko muravugwa hirya no hino. Man. Okay, ndaramukije abakunzi ba Igozani TV. Nizere ko atamuntu ariko aradukurikirana canke umukunzi wiwanje ataragira subscribe kubera ko nta bubwa bwa mbere namenye ngo
Joaquin Smith udakaravye ubanza gukaraba mukajya ya man nuko Joaquin Smith ndabona hari anya kayobe gatera kongerekana sinzi ko ari mukorogo kumbure kuko abastare na mukorogo muri misi irazimvye gose urinzu yironka riba iteka rikomeye bayikudugirije kore juste hariho umuntu tubana asanzwe avanga amavuta yayapimiye kuri jewe rero ati we kubera ko wirabura yarandishe tiwe nuzo turapimira kujya abaganga bakoze umuti baca barahiga imbeba cyakindi gitungwa kugira bapimireko jewe nabaye inyego yo gupimirwa ko mukorogo ya man Ifilme Ibanga niyo filme kumbure ntisemo ko nohera ko kugira ngo tugire ico tuyiganiriye ko kubera ko ya filme niyo novuga ko ariko kubwiwanje umusatirizi ne novuga ko yatumye izina rya Joaquin Smith kumbure rimenyekana hirya no hino ariko kandi kibazo mpereye ko abakinyi mwayikoranye kubera iki ubu atamikoreranire myinshi hari hagati yanyu ni kubera ko yaba Cristiano cankwe Messi aho batanguriye se bakinira ama equipe twamenyeyemo umuntu arashobora gukura nawe ndakwifuriza gutera imbere ariko ntuze wibagire uwakuramuye ntuze wibagira aho waciye juste kuba umuntu yotera imbere akaja kure cyakaja gukorera handi bimenyesha ko wareze neza uwo muntu wareze akaba wifuzwa ureze umwana adakura ukarera uruzingo birakubabaza umwana uramugaburira kajya isafuriya kamara ariko ugasanga umwana ntakura ivyo ni vyambere bibabaza umuvyeyi rero je nimba bona reze batagihari baragiye bagatera imbere bakaja gukorera mu bandi ni vyiza cyane irya nishusho yanje biri kiragaragara ariko vyerekana ko kumbure hagati yanyu na Baley na bande hari anye na ba Kersi nabajya bandi hari anye hari umuboyi noneho yanabiryoshe yitwa Jamujama Makanyaga 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 yarahebevye ngo biboneka ko kumbure ngo hari ikintu cihishije gikomeye cyane mwapfuye yarakanyazwe Makanyaga juste nkuko unyuri kurakorera kuri Gozen TV urashobora kumva ko mengo wabaye umustar ugaca wifuza gusaba umushahara urengeye amahera boss wawe yinjiza aca kubwira ati ronderera handi yego kabisa abantu ikintu cyambere bakunda gufamo baba bagabo canke muri societe tubayemo amahera n'umugore ivyo bintu abantu bapfa tudapfuye umugore dupfa amafara ariko kumbure ntihabura ibintu bimwe ukumbura muri irya team mwakoranye irya sinema juste je nk'umwanditsi kandi nkaba nka CEO kabarije nabitegura kabarije na zeditinga mbonye umukinyi yumva mengo yoga ibirenze jewe nkora vyose nyenevyo basi CEO jewe boss ndakubisa kugira ntidushwana urondera ivyo bintu urondera gukora jata mbafise ndaguha amahigo je kubirondera handi nibaza ko atakoza ririmo nyimba atabanga jewe nkuko nakubwiye ko ndi umuntu acukumbura cyane narumvise ko ngo amenshi mu mafaranga mwaronka ngo wayahereza mu matike y'indege je nta buryo na bumwe nigeze nirihira indege nubu hige kwa gatatu nzogenda kandi ntayo nzirira kubera ko bro ushoboye gukora izina ridashobora gutuma abantu bo gusupporting ivyo urimo n'amafuti je nta ndege nigeze nirihira ubwo wego ntago ndiko barakubeshira rero ndumye izo ni rumors yani ni insako ndumye ngizwe n'abantu gusa n'Imana gusa bagize impuwe abantu bamfasha yego kubera iki ubu ndabona yuko umengo hari vibe kuntu yahindutse kubera ko ndiko ndaraba views waronka ijanye n'iki ubu naho ubu umengo uri kuratera utuntu juste bro reka ndabwira ikintu kimwe intore ntindi warayiravye cyane Amede uramuzi nk'umwanditsi wa film ndamuzi cyane jewe nimba ndonka ibiraka byinshi nkaba nkorera kuri channel yanje ndondera amahera maze kuronka abama amahera ntarinze kuruhira kuri channel yanje nkagenda nkina gusa noreka ko yajya channel yanje cyamba ndashiza uko ntayigenda modo pass ni gwanje izogumaho ariko umpisemo nk'ikiraka mbanza gukora ivy'abandi kubera uwo muntu ngoswe gato yazisubirako ariko channel yanje nzoza sanga ikiri yayi bro jewe nza ni ikiraka ivy'iwanje mbanza nkabireka akora kuko najya ari nzogenda Kigali gukina filme aba ba Mede bose baravuye Bujumbura bansanga Ingozi tunakorera Ingozi dushutingira Ingozi kubera ko bifuza ko dukorana kubera ko imikoranire d'abord nta numwe atayipfuza aba je nenda bakeneye abo bari bankeneye rero nico gituma ndiko nakubwira ngo bro muri uyu mwanya uronse umuntu mushobora gukorana akaguha amafaranga gukeneye ko impano yawe ivyo wawe ucura bibitse kuko ivyo wawe ntaho bigiye ni ivyawe ariko ico wundi urakijya kare baca umugani ngo isi ni akonso zonke vuba kuko sinyoko
juste rero jewe ndose kiraka ndagikora vuba kubera ejo wo kwisubirako nzanye ibintu by'imigaro wo kwisubirako yeah. Abenshi bakibaza ati gute Fear Woman kumbure iri kipostingwa kuri YouTube channel yawe mu gihe hamwe biboneka ko ujya mu diaspora mukorana cyane ari we yoba yarashizemo imitaha ariko film igapostingwa kuri YouTube yarashizemo imitaha nibaza ko kuyishiramo atari kijuju yashizemo kubera ko abona ko hari ikintu gikenewe yari the naivuge gute that was the first collab y'abarundi kuri we kuko urabona John K yamenyekanye cyane muri Australia yeah azwi na bawe Masepeto azwi na ba Van Vika muri Nigeria arazwi cyane ariko mu Burundi wabo mu gihugu cy'amavukiro nta filime nimwe yari bwakore nije wa mbere reje twakoranye kandi nubagomba kuza ari indi filime tugomba dukora sinzi ko nimba wararavye neza zijya filime nje ndazandika je ndafise filime zishika muri 5 zo mu Congereza gusa atakirundi kirimo abo gusambura aho ndazitandariza ngaha cyo gituma je ndiko nkora ama projet ajabuka izi zo mbona mo z'abandi uzosanga ari z'abandi ndiko ndakora uturaka naho ubundi kuko bro jewe sinize ngaha ntiwize ngaha mu Burundi sinize ngaha ngo narize ngera weekend cyo ndabiheba nja gukora formation mu Rwanda niga ibya cinema niga n'ururimi cyo gituma je projet ziwanje simfocusinga cyane ngaha kuko d'abord urazi ko ngaha mu Burundi nta license ya YouTube office ivyo dukora byose dukorera YouTube niyo yunguka cyane gusumba twega mahera twebwe turi mu Burundi ibindi bihugu birafise license ya YouTube ubu nyene YouTube yawe bayugaye wo kwitwara he mu Burundi nta nahamwe aha mu Burundi ndakeka taho kwitwara nta naha bihugu hari ibiro vya YouTube uragenda ukavuga bakakumviriza ukadodora ukavuga ati ya twe dodora dodora mpimba dodora mpimba nta hano wojaye ariko ya filme kumbure uravuze ko wize cyane cyane mu gihugu cy'u Rwanda nize ivya filme muri industry ya cinema ya ariko kumbure mu mashure wa ndakeka wize mu Burundi mu mashuri kumbure ntayamaze ntanayo wamaze nyakubahwa president yavuze gute wiga utazi kuzosaba akazi leta ucura yaheba rero none je nzoza kugora leta ucumbi nzododora ahantu hose bakiniza inema none bari leta ndiko ngaruka kuri iki kibazo kumbure nagenda kubaza imbere ko turangitse ikiganiro cyacu ntabwo vyabaye intambamye kwatinga mu Congereza kuko ijya cinema ururimi gwaranze filime n'imyanya ikintu cyatugoye ndumvira kuragana ikintu cyatugoye nabakinyi twakinishije ndi kuri wewe kuri bandi bakitwihoze ku giti cyo igiti cy'wanje byari kungora gutega bro kubera ko Icongereza uri super nyene ko sha bro yakweli nzokwereka ama certificate mani Icongereza none ushaka chemba nkaba bandi baca kwigisha Icongereza sivyo ndimo je nacize kugira ngo kimfashe message yanje mu mpano officiel ya cinema ndamfashe gutransmeta message yiwanje mu bindi bihugu sinacize kugira nje kwigisha hari abigisha beza ngaha nuko urava Ingozi ku Gasaka uja mu gisagara ca Bujumbura aho ndakeka ko vyari bigoye cyane kugira ngo ushikutobora bro gutobora reka ndabwira gutoboa natanguye gutoboa ntaraje Bujumbura kuko ibikorwa byose mwamenyeye ko nabikoreye Ingozi ndabizi cyane rero gutoboa bro hari kintu abantu bakunda kwihenda ko cyane kera kugira ngo bumve kurenze wamanuka Bujumbura kurondererayo bro burya umukire wa mbere ku isi no mu miseko gatumba kandi mu misozi rero kugira ngo ufate Bujumbura kuri rezo sosyo ntibisaba ko ngendayo ndakora ibikorwa nabagiye bakakumenya bisaba ko nabo bakumenya rero baturaba kuri rezo sosyo uri muri Amerika arakuraba uri he arakuraba n'ibintu biri bica kungurukana bumenyi ntibisaba ngo ujeyo kujayo no kugora nama none tuze kubyiganira mu Kamenge mu mabenzi tuze kubyiganira mu miduga yo yahari mu Buyenzi tuze kubyiganira he nibikenewe kora ibikorwa ico ushoboye kandi ico nakashoboye wowe utagishoboye ntuzomwima amahigo kubera ko nakari ico ashoboye kandi nico yandikiwe nico gituma mvuga ngo sinoza kubyigana n'abakora imiduga ajya no banda bateye mu kazi kabo jewe nka muri cinema ndayihagarara bro je nta kandi kazi mfise nzwe na cinema ni gutunza kandi kazi mfise niyo ndaziranye ndota cinema yego ubu musanzwe muba mu gisagara ca Bujumbura niho musanzwe nakorera sihomba muracyaba Ingozi muracyaba rugu narirutse Bujumbura wishoboyemo abashaka ni benshi naba bose batubona ngaho Igitega umvume ngo bomanuka kugiye ubuzima bukagukona uragaruka Joachim Smith ariko ntihabura utuntu na dutatu bukumbuye kwa Kelsey Adnet
none bro wokumbura umugore w'abandi gutike baramujanye mu ne warihe gasha jewe nari mu bindi nari najanye abantu wari wajanye abantu bamujanye bro listen let me tell you something ikitari cyawe urakireka kikagenda cause what goes around comes around yeah kandi kindi nacho if you don't agree kurekura ikintu runaka ukunda bisigura ko no kwakira usanga bigoye rero kugira ngo tworoherwe kwakira bisaba ko turekura turatanga rero ujya ni nk'umukobwa wanje kuko wamutwaye yamubonye muri sinema ego niho arambaza bimeze gute ndabahuza barandiha yanye ndabaraganisha ubu bari kumwe n'umugore n'umugabo urabasezerana bararana bari kumwe Joakim Smith kumbure buri mukinyi wese abafise quality isangije akavuga ati uyu mujama kumbure iyo ariko yaktinga kuri scene usanga ari for cyane kumbure ngarutse hari cinema waktinze urumusazi bana crazy watari buriya anye umuntu akuravira kubona ko ugaragara nk'umusazi ariko hariya anye ngira wavuriwe mu gihugu cya kure ndibatse bro ijya anya yari sene so muri cinema rero cinema abakinyi ba cinema nibo bantu bambere bashobora kugaragara nk'abasazi abakinyi ba cinema niwe muntu wa mbere bishobora kugora gutahura ko ari kararira kubera umubabaro canka nezerewe umukinyi wa cinema yo gufana babaye wibaza ngo no kwigirisha ngo ari muri cinema ngo ikarayiryoshye ubuzima bw'abakinyi ba cinema buracanga ba yeah reka rero turangirize that was like a scene yari scene kandi yari acting none mu buzima busanzwe ndasa umusazi wo muzana ko kamera ntayimene yo cyayimene kwe turangirize kuri kibazo cya nyuma byaravuzwe na duhereza pana turangirize duhereze kuri iki kibazo cyane cyo bisiguraga mu kurangiza ego hari abarangiza vuba n'abatarangiza vuba rushize none abarangiza vuba ni bande ni wewe ninde je muri abo sindimo we nturangiza vuba sinshobora je ntanguye ikintu ndagiheza uragiheza kuko na filime ni usanga uri kuribeshera uri barangiza misi yose nsohoye filime avuga ngo irangiye vuba wirangije vuba ubu nkora amafuru movie nkora isaha jewe cishobora kurangiza vuba nzokubwira n'umuntu baza arabizi vraiment Joakim turangirize kuri iki kibazo duhereze kuri iki kibazo nako wanankosoye abibaza ko wanagura views kubera ko ushobora gusohora filme usanga filme ifite umuvuduko bro ariko ugasanga usohoye yindi ni strata yata jijuka iki kiganiro nk'ubucorabwa cyane bashobora ngo mwaguze ama views icorabwa cyane swate corabwa cyane ikiganiro bitandukanye na filme kubera ko ikiganiro gishobora gukundwa bivanye na content yazo nyumvirize ubu nta filme imaze ukwezi noca ndagwa n'akarorero imaze n'amezi 5 ifise views 100 imaze amezi 5 mu gihe ikiganiro cyo kuri Eagles and TV cy'umuboyi yaserukiye ababoyi ku itariki imwe y'abakozi ifise views ibihumbi 10 ya rero content bro content no matter what uko yoba iri kose bisaba ubwenge gusa creativity bisaba ubwenge shatse kubwira yuko views yaba agenda zigura simba ndi uyundi none bajya abantu bose banzi nabarisha amahera kugira bamenye narabipendekeje no ibikogwa tu ivyo nakoze byabasunikiriye kumenya bro jewe ubu unya sinifuza ngo utanzi ngo amenye nifuza ko umuntu yomenya message jewe iri muri jewe imushikire apana kukumenya cyane rero baramuzi none bari ntiyahebevye bro kukumenya bavuga ngo umwuko nikiuriko kukumenya je nkakumenya ataco ndaguha ntaco bimaze kabisa nimba ndakuzi reka nerekane ko ndakuzi ndagusponsorize ndagufashe ndagusupporting nimba ndakuzi ataco ndagufasha ntaco bimaze urutwa kuko hako wamenywa n'abantu 500 womenywa n'umuntu umwe gusaza agaciro kawe akagufasha bajya abantu batumenya man be waruzi yuko abantu batumenya mwibaraba nk'ubu jewe birambuza kuja kwirira muri restaurant ya Ndagaso restaurant ya 500 kubera numye kubera uri usizina ya ndumye izina ryarampemukiye urazi gituma narinzi ngo abantu bazompa ibintu abo bantu narababuze
ahubwo numbonye muri ndagaswi aca ntangaza ngo bajya barumye niwe mvuga nabi ari we yategerezwa kumbikira ibanga nimba ubona ninjiye mu karesitora ka make kubera ko utanyongereje kuri ajya sengi afise nicare hano kugira ngo nje muri hahandi hatosuzuguza nico gituma rero muri iyi minsi umuntu aragufana ari umunafiki ari we naguhemukira nico gituma muri iki gihe turayoberwa abafana banyabo n'abanetsi aba bamaneko basi baza kuturaba kugira ngo bamenye ubuzima tubayemo nk'ubu ndakubwiye dufate je ndashonje ari ivyo wowe ukibaza ndiko ndagitinga kubera uvuga ati abakinyi ba sinema banya nivyo yigirisha kandi nivyanyavye ariko umunsi naravye ukabona ko naravye baje kundabuza utuzi ko ikintu ca mbere maze kumva ijwi ry'umuntu ari ku ruhande rwanje avuze ngo erega araravye vyanyavyo ni mumuzanire uduta ntuma nigora utuguvu nkatugaronka cavuga ati muzanire agatumbura reka ndahereye juste rero inzara iradukubita vyanyavyo abakinyi ba sinema turi abantu nk'abandi nta birenze ndi umuntu nk'abandi kuba no kwicara mu restaurant zimbutse nanje ni economy ndataha nkasanga abana barandindiye Minerva ubu mfise umwana yiga privé nkaba mfise abana babiri umuhungu n'umukobwa bose bategemeye jewe nocangira gute mbe kwisi cenja nigana baba basore mbesa tubimbe naka ngende ngo nicara ahantu harenze cyo ituma nza muri izi hoteli nyene zitavuna irasiniga abana duko reka kumbure ndagushimire ariko sinogenda ntagarutse kuri iki kintu cyuko ukunda no kugaragara mu ndirimbo zitandukanye aho wanaririmbye n'akaririmbo No Haske na Fanny Ravine n'utundi turirimbo wagiye uragaruka mu mbega kuririmba naho juste jewe ari impano nanyo kuririmba nabikuriyemo papa wanje n'umupasiteri muri eglise nakuriye mu rusengero jewe nari umupanekoti ya nakuze ndirimba mvuza piano sinzi hariho video yigeze kuvuma hariho filme ya Mugisha ijya yatangwe gusohora hari agatapi gateye ikigongwe mwakunda kumviriza akavuga naragasubiyemo ndagakora baca baragapibriya abantu benshi niho rero abantu bamenyeye ko mfise n'impano yo kuvuza piano rero juste ikiba mu muntu arashobora kugira ngo ashobora kugira impano zishika zitanu izo mugaburire kabimwe ya nico gituma rero navuga tufise ivy'Imana yatugeneye nimba narahawe na sinema suko nzi gukina sinema gusumba abandi nuko vyampiriye hano turaza abantu bariko bararirimba ariko bo kwikoreye n'imiduga bro bakabiheba bakareka guta umwanya bo kwikoreye n'imiduga ariko kubera akavuga ati genda bikunda aguma vyihangiramwo avyihatiramo cyangwa korora n'inkwavu bro nk'ubu urashobora gusanga uri umujournaliste kandi woroye inkwavu natera imbere natera imbere ukaguma ni ukaguma ufata mikro y'abandi ugora abantu nuko Joaquin Smith arahari rero ariko kumbure haba hariho abamwifuza kugira ngo abafashe kwandika ko mwamwumvise ko umukinyi mwiza cyane kandi n'umwanditsi mwiza hariya anye no kudirectinga ndakeka bizi abo kwifuza rero no gukamera arabizi abo kwifuza kumbure kugira ngo swat ubafashe kwandika swat bafashe mu kudirectinga bagutore gute platform kumbure imboga mugenda mukoresha canke contact nyimba atari banga gutora gute ahubwo hari ikintu nibagiye koko uri umufana wanje nuwe ntiwagiye wumva ni sinema mvuga n'udushe oya tubanza turakiye sinema urakurikirana imboga zanje cyane gose YouTube ifise ababone bangahe nurabe please haravye ariko ndazi ko ari beshi Facebook ifise ababone bangahe ni na beshi cyane bangahe igitigiro ubu nyene ntera Instagram ifise bangahe nibo shaka kutubwira TikTok ifise bangahe nabuzi ntumfollowinga rero none wewe uri muri abantu kubaza no nkubuno kubaza ati kuri Gozen TV ifise aba subscribers bangahe reye mbubaye ndabakubwiye ndakugurira amazi kuko niyo bro genda ba followinga cenda kwereka yuko imbere yuko muza urabibona muri YouTube ko umuntu iyo video aba yaraziravye ko barakwereka kantu aba yaragejeje ndaguhe telefone yanje twerekana uza gusanga utanamfollowinga urusaku gusa kundenza ibibazo byinshi utanamfollowinga cyane ngo yaba nagufollowinga ya uno munsi niho nakwiza ibihumbi 400 kuri Facebook juste ndo wa kabiri havuye Natasha Ranamba afisa aba followers benshi mu Burundi washizemo najya abandi ba star ba Naniri ba Dramati ba Satubi kugira anshikire asigaje ibihumbi 100 kugira gushikire wewe kugira nshikire kuba followers ba Facebook kandi iyo bataza kuntwara iryo YouTube ya mbere
nubumba ndabarusha bawe warayidandaje ntabwo wari cabona warayidandaje haraho wasinye wewe sinijya gusudanaje urakunda kudandaza ama YouTube bro nayidandaza nkaba nkikenye urakenye rero washikiye muri hotel ni bro Sadbi uramusumbye undi mustari wobusumbya kumbura ba followers bivana n'urubuga ubwo ari tuje kuri Facebook natanguranye niyo nkoresha page Facebook Natasha ndoshi 40 nako Natasha afise 240 wa kabiri ni jewe wa gatatu ni Edison wa kane ni Satbi uramusumbye agenda barusha wa gatanu nabana wana warabizi rero yafikiranga najua na Satbi arajua kama uramuzizia anajua ndazi nubu nokwereka ari mu bantu bamaye Felicitas kwarabize imbuga arazira none ndupostingana nama ndamugendera hano mako muhiri wiwe Jenny jataraza kubera ndumye no mugaburira ariko wacha makiki caguhaki juste ndiko ndakubwira yuko ya iyo kwanza mu bakinyi ba cinema na ntuze ya Mr Sami ari mu bantu ba following cyane kuri Facebook aragusumvya wari oya no mwana aracafisa akazi kare no so umwana ariko arakora bro gusa jewe je natanguye cinema nakoze cinema nkorera kuri channel yanje nakorera ku mbuga zanje Mr Sami yariko abakuke Indundi TV wibuke ko Mr Sami yarakoze attention cyane go ya no mu wake kubera yafashe umwanya munini akorera abandi je nanje nizamuye nikorera niwe wiyubatse guhera nico gituma bace bagira jaruzi kajya gacano barakarya warakadana bro yabona kariye jewe ibyo tuvyihoze yaba narakariye ntuburi kuma interview ntariko ndanywa n'amazi bro ndumye ngariya kitu cha kufanya bro bagutore gute rero kuri ziya platform kumbure mukoresha kugira ngo wafashe kwandika genda kuri page yanje ya Facebook wandike Joachim Smith following genda kuri Instagram wandike Joachim Smith following genda kuri TikTok wandike Joachim Smith following genda kuri YouTube yanje wandike Inkinzo TV urashobora kubona Inkinzo urashobora kubona Joachim Smith hose following ntangora asante sana Joachim thank you so much for your time bro ndakwifurije amahirwe mu vyawe nawe ndakwifurije ibihe vyiza asante sana umunezero n'ibindi byose Igozani TV Igozani TV we could cry oh